alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibaza umwana yumvishije avuze ngo sabisi zanumva umwana ngo yagumva abeje ariko turi ku isi. Muga abantu bakunze hariya eba ngora ari muingo ingo ibaza umwana avuga ngo sabisi cyangwa oya turabisi muko umuntu akutogira bitahure none nimba tarabisi nibiki Ugereta y'Uburundi ndayikunda utari nk'uwisi zari Nyabirengo subiri wani umenye yuja ndamura amajini ndiya tarayisi. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe ndagiryohewe no mwari bavuye hano. Yego vrema. Uramaze kubona iyo umuntu yakubiswe neza fresh. Acha tagura kuza idodomba. Afata ivyatsi binyerera vyanga ko yicara. Kibona zibazamubabaje. Kweli. Yiri napfuye kuvugira hano. Agahindura inyandiko akarabisha ku basilamu. Ni montage. Cyo sinoza kwenge buri kugiye urara kutavanye uno munsi. Ni montage. Umurize nabwira ukuri. Inyandiko yiri muri Bibiliya yabo. Ntabwo iri muri Qur'ani. Inyandiko irasobanuye neza. None uza kurementanya gute? Reka manze futu ucafu sinze hano hama ndakuyigishe nk'umwana muri maternelle. Kweli. Uko ndabona bya munsi muri mwarimu. Kabisa. Abagiye mwarimu ya mu Baroma arimo 18. Atasoma titre. Ngo iyi titre ngo bariko barabwirwa ngo n'abayisilamu. Hemwe bose barasoma Bibiliya. Eka. Uyu ni nari muyo. Wapi? Soma inyandiko. Nimwe 18 ngo Paulo ariko arabwira abisi ngo ariko ababo sabisi. Reka ribarize Yesu. Mbe Yesu aba nabisi canke sabisi? Matayo 5:31. Matayo 5:31. Soma 13. 13:31. 5:13. Inyandiko iramubwira iti. Imubwira gwiki? Ayumvirize neza. Abakristo. Nibo munyu w'isi. Abakristo ngo nabaki? No munyu w'isi. Wese bamutakibira. Allahu akbar. Kumba bago n'umunyu w'isi. Kumba nabamwe si. Uriya nawe ngo si. Ariko mu rwenge bari kugiye. Oya, aya n'amajambo y'umutekamito. Kumbe Paulo yabwira abakristo kuko bari mw'isi. Na Yesu arabishingira intango abakristo n'umunyu w'isi. Mwe murakarobera kibiti. Ni fumbire y'isi. Ni ire. Ya ni fumbire. Ashikira mwarimu. Naam. Reka nabimwereke muri Bibiliya neno. Kweli. Ko bariko barabwirwa bari mw'isi. Bibiliya neno takatifu. Kweli. Iyo nyandiko nyene mu Baroma. Wumvirize Yoshua ndakwigisha. Kweli kabisa. Inasema hivi. Ivuga ngwiki? Ghadhabu ya Mungu kwa wanadamu. Hemwe ati bihano ku bantu abantu nibiki? Ngira nibihume. Mubijanye abantu canke nibiki? Wanadamu maana yake niwaza haruze kusigura wanadamu maana yake nini? Abariko barabwirwa ni mwebwe. Kweli. Ngo muri abo mw'isi. Ubu nakaranga muntu bagwahiza abo mw'isi. Achacha mu Kolosai 3:17. Yarusanga ari wanya ni muto. Gitabo cha Kolosai 3:10. Jeni gira mukemu. Yego kabisa. 3:17. Ari Kolosai 3:17. Yarusanga ari muri futiri bucafu. Inyandiko iramubwira iti ngwiki kandi ivyo muzokora byose amajambo no mu bikorwa muhore mu bikorwa byose mw'izina ry'umwami Yesu. Ngo mw'izina ry'umwami nde? Yesu. Iyo nyandiko Yesu ntayemera. Reka ngo mumvuga ngo mw'izina ry'umwami nde? Yesu. Reka ribarize Bibiliya mbe Yesu urumwami. Yesu atereka narabyo bateka mitwe. Matayo 10:25. Matayo 10:25. Yesu ahakana n'amajambo y'umuteka mitwe Paulo. Inyandiko iramubwira iti niyo shobora bivuze. Muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Kumbe hariho Imana Yesu azi
mwami wahe w'ikuzimu. ikuzimu si kwisi Kuzimu kuri kwisi, none umva buwahe uba mu kirere. Yesu kuba yari incabwenge ati ibihuna vya Mariya ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Acarorogota ngo yemere ko hariho data wo mw'ijuru, ngo yemere ko Yesu ari n'umwana w'iki w'Imana. naho ndagukurayo. Maraki 2:10. Maraki 2:10 neza cyane. Inyandikiragira iti igira ngo iki mbega twese ntidusangiye data. heme ngo mbega twese ntidusangiye data. Imana yaturemye si imwe. Imana yaturemye ni mwe. aho mbiye tubyaye ufashe Imana ukava kubyara wisuzuguye ubwenge buke. ni bwa bupagani buri muri wa murongo. Abazobipfiramwo bemera ko Yesu ari umwana w'Imana yamuvyaye, abo bazogwa mu muriro. Tuba twemera ko Yesu yaremwe n'Imana mu nda ya Mariya. Imana ni mushobora byose, yaremeye mu nda ya Mariya Yesu atabonanye n'umugabo Mariya. ubwo ni ubushobozi bw'iki bw'Imana, umuremyi wa byose. Ariko Imana ntivyaravyara ibiremwa by'iki vy'Imana. uvuze ngo yaravyaye wisuzuguye, ubu wewe wovyara n'Imana igacivyara. acaragenda muri Korani 19:19 ngo urabona ngo Yesu ngo reka tumushime, ngo na Korani yavuze ko ntusome, ngo na Korani yavuze ko ari mweranda. Nivyo Korani irazi ko Yesu yavuze ari mweranda n'ikigabano wa 19:19, ariko Bibiliya nawe uvuga ko ari mweranda. Abigalatiya 3:13. Abigalatiya 3:13 neza cyane. Akanuni yari bwakumve inyandiko kumenya nyandiko iciyo za Yesu Kristo. Nico gituma mujya Korani vuga ukuri mu Bibiliya yaje ni ngorane. Ego ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. kumbe ivyagezwe kuba Kristo igituma wa murongo wose wazogwa mu muriro, ngo ivyagezwe by'Imana n'umuvumo. ariko mwumva mutwemetse neza kubera wapi mwumva amabwirizwa y'Imana uci ku muvumo bandanya. Kristo ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe yacitse ikivume kuki oya Jesi ndimo Jesi nubwo ko Yesu ari kivume oya yacitse ikivume kubwabo. yacitse ikivume kubwabo. nta mwisilamu yovuga ivyo ko Yesu ari kivume, ariko nta mwisilamu yobivuga. nico gituma Korani yavuze ko ari mweranda. Bibiliya ngo Yesu ni kivume, ariko ikivume kizoja mw'ijuru. oya ibivume bija mw'ijuru mu muriro. kumbe Yesu kubw'abakristo azogwa mu muri imvugo y'abakristo ko yacitse ikivume kubera abakristo. mbere ngo yikorera ibyaha by'abakristo, none wikorera ibyaha aja mw'ijuru utagatumbera mu muriro. aja mu muriro. kumbe Yesu azoja mu muriro muja mw'ijuru. acavuga ati icyo gituma dushima nde Yesu mu kubera ni mweranda. Yohana 5:4 nibaritse Yesu Yesu uremera ko aba bagabo bicaye ngaho bagushima cyane abanye bavuga kwigiza inyandiko inyandikiragira iti ngwiki Yesu avuga ati singomba gushimwa n'abantu. oya bangira n'ibiti utosubira urogote ko Yesu ashimwe ndabira ko ari impene. Yesu ati jewe Yesu singomba gushimwa n'abantu, ariko nta gituma babikora bandanya wumve. ariko mwebwe rindira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mwebwe muri nyuma muri ihorera mwebwe nabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. mwebwe nta rukundo rw'Imana mugira mu mitima yanyu. nicyo gituma musa Yesu ashimwe, ariko bati Imana ishimwe ngo Yesu ashimwe. Yesu nawe ngo singomba gushimwa n'abantu. urakabara atabishimye none woja mw'ijuru wapi? acaragenda mwarimu aja muri Korani 6:40 ngo abasenga ibigirwamana ngo n'abayisilamu ngo basenga amakaburi n'imizimu. kutabisomye ngo bimare aje gukora ikihareka kubesha abantu uzogwa mu muriro. reka dukosore bisoma uko biri. inyandiko iragira iti ibirango iki haya wanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo ibi birerekana ko bakanyi ba kera bona abana mitende walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wao haina mitende kubera ubushobozi bw'Imana kuliko hao Waislamu wa zama hizo. Kila ngabo Waislamu wiki gihe wanaoomba mizimu na makaburi na majini na mengineyo. ahantu muhumurize neza wanaoomba basenga imizimu amakaburi n'ibindi bandanya kile kistadi bara biyoshi kiba ari kibazo bagenda gusenga ivyo ndipo wanaposhtadi kuwaomba hao. iyo
bashitsuwe n'ibibazo abo bayisilamu bacagonja gusenga amajini amakaburi ibi n'ibindi nk'ivyo vy'ubucafu bandanya bagaca bareka gusenga uhoraho Imana rugira vyose. Twari dukatira hagati isilamu ntavy'inyegeza biri ku mugaragaro komeza kupoteya ati umwisilamu azoreka Imana agasenga ivyo huko kupoteya kukubwa kabisa ati uwo mwisilamu aba yazimiye bikomeye. Nivyo umwisilamu yoreka Imana w'iki gihe yaramaze kumenya ko Imana isengwa rimwe rudende akaja gusenga ikaburi ijini akaja kubapfumu uwo nuwo mu muriro wa gihono mu Qur'ani kivuga ngo iki 8:2 Qur'ani inasema bismillahirrahmanirrahim ucamukoma mbashi twari tunyegeza nk'aba hakika wanaoamini kweli atawaisilamu bemera by'ukuri ni wale ambao wanapokeshwa Mwenyezi Mungu ni babandi Imana ivuzwe nyoyo zao hujaa hofu imitima yao agahinda na wanaposomewa aya zake banaze gusomerwa y'amategeko y'Imana wazidishia imani ya mategeko y'Imana badugirizo kwemera na wakamtegemea Mola wao tu na undi muntu wazera kwifashanya tabo wa Imana ugira byose gusa basi hao waislamu hawana kuamini mizimu. Muislamu ukuri ndashobora kwemera ibintu by'imizimu wala pango yemera makaburi cyangwa mapango cyangwa kuraguza wala shetani yemera shetani wala makaburi cyangwa gusenga makaburi wala mengine ibintu by'ubucafu nk'icyo nta Muislamu yamenye Imana ino rudende abaye usenga takibiri Allahu akbar wowe n'indagitseko acaragenda ati ndiyo Muhammadi ati umukafu yitwa Ruhaya niwe yazanye ibigirwamana mu musigiti wa w'Imaka aca wisoma muri al-Akhtar maktumu page ya 37 somera nyandiko page ya 37 amaze kuzana ibyo bigirwamana akabishikana mu musigiti wa Kaba byagenze gute mbega Yoshua ushavuzwa n'iki reka sobe kimuba bagicumbirize aho nyari 38 soma inasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Imana Muhammadi alipoiteka Maka amaze gufata igisagara cy'Imaka kiboyo pagani bagenzi basokuru bawe alikuta pembezoni mwa Kaba masanamu 360 yasanze mu bisanamu 360 akiwa akipita kiachoma kwa fimbo yake yaguma chaje muri wa musitaganira yeturenda yakorora niho niyindi na kuyangusha yote na bisanamu byurutsa byose bitahasisha hanyuma akamrisha yatolewe nje ya msikiti na kuchomwa moto acategeka ko ivyo bisanamu byose biterekwa hanze bigaturwa muri Yoshua aracaravura kuko imana ziwe zavuyeyo yari kimwarimu ndiyo agiye mu vyamabuye bibiri twigisha iki haje amajana 213 haje amajana 213 umusaraba abakristo ibigirwamana byavuze mu Baroma byumviritse abakristo bose bizera umusaraba no kubatizwa bacapa ko umusaraba niyo mupfuye bashira ko umusaraba ibyo mukora byose mucapa umusaraba rero bimeze bite nabo bavugwa soma umusaraba uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma kera wakoreshwa mu byo gusenga ibidukikije umusaraba wakoreshwa mu byo gusenga ibidukikije no mu mihamuro y'abapagani ijanye n'ivy'igitsina nicyo gituma umwana wapfuye umusaraba umeze neza yambaye umusaraba ugiye kubatizwa umusaraba urwaye imisaraba n'ingorane ibyo byose n'ubupagani byakoresha mu mihamuro y'igitsina acaragenda ngwibuye ngo ryabuye iryo buye kuri pfana kwita kuri mpane umwisilamu yosenga ibuye akareka gusenga Imana yazanye rikabuye uwo niwo mu muriro kweli wajenga mutanganya utuntu niyo ivugwa kabisa abafashe Imana bakayiheba bagasenga ibindi bintu atari Imana ni bande aho nyene mwarimu bibiri yitwigisha iki page 160 ntazasubira no kurogotera ngaha page 160 tugende tumukosoye neza cyane none idini y'ikinyoma nirihe idini ripfuzwe y'ikinyoma ryazimye rindira umuriro ryumviritse ni idini ryese ritwigisha gusenga Imana mu buryo budahuye n'ivy'ijambo ryayo rivuga ibwirizwa rya mbere dusenga Imana yose ikunda kuruta byose amadini y'ikinyoma gasenga Yesu amadini yose y'ikinyoma bibiri yita Babuloni akomeye ivyo bita Babuloni akomeye ikubera iki inyigisho nyinshi z'ikinyoma zatanguye mu gisagara ca Babuloni nyuma ya bamuzure mu gihe cya Nowa izo nyigisho zarakwiragiye ku isi yose no mu nyoga ku masanganzira za akarorero abantu b'i Babuloni basenga Imana zita
natumye none wari witana data na mwana na mutima mweranda ugacumatanya ugacubasha ngo ni imwe no muri iki gihe amadini menshi yigisha yuko Imana iri mu butatu amadini menshi y'ikinyoma yigisha ngo Imana iri mu buki mu butatu Imana hose mubwo abantu basuzuguye ariko Bibiliya yerekana neza ko hari Imana imwe y'ukuri banzo nendere ngo Imana ngo iri mu butatu hari hano zaba ngo ni mu persona bangahe il y a 3 personnes anje ngo il y a 3 personnes anje ngo hari Imana imwe igizwe no butatu Imana ikeneye abayede eka twebwe basanga usanga Imana mushobora byose mugiye abakirisi n'ikimanane ifise n'abayede iyo siyo iyo ni Imana y'igipagani kweli kabisa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uziko cye numva ko akana ngo Imana mwana Dieu bébé Mungu kadogo none ntiku ariko mugasuzugura n'Imana ngo Imana mwana yarazingamye kubera je naciye ubwenge yitwa mwana nubira citwa mwana tuyigurira ubuyi. Haleluya. Acha hivyo Bwana katwikomereze. Haleluya. Aba bantu turakorana banka bemera barawumwa. Garuka ngahari bya kandi kanogo ntugire impuhwe zo kugafurira mu waciyimbiye. Neno la kwako baba. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagire banvuge nini buri hagaruka wa mbere. Iyo hagaruka wa mbere we yagerageje kuremera cyaremeye ntanya. Ariko bagarutse ngaha yazanye imyidogo gusa imyidogo ni ku gipolisi aha dushaka inyandiko. Imyidogo ni ku gipolisi aha dushaka inyandiko. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Wanyene yariko aravuga ngo bijya bintu byanditse mu Baroma ngo ni muri Bibiliya ngo abayisilamu nta Bibiliya basoma ariko arasoma iki? Akasoma Korani gusa. Akasoma Korani gusa. Yesu nashimwe cyane. Reka uri kurigisha abantu baciye ubwenge inguzi ko nyunashyize ngaha. Haleluya. Amen. Reka bayisire yagiye kuko isamake kugira iryohe uyitekesha amazi yayo. Reka namusange kuvyo yigishije. Haleluya. Amen. Yagiye aravuga ngo inyandiko ngo iri muri Bibiliya ngo yarasomye ico nagihejeje haje aravuga ngo bakiza abantu umunyu wiki ngo bakiza abantu umunyu wiki erega naka gahengo mufise nuko yisi harimo umunyu uri kurayiryosha umunsi umunyu wavuye mwisi muzosigara mu kaga Baranezerewe. Bararyohewe. Haleluya. Amen. Wanyene banezerewe rero. Hari umunsi umunyu utaza buri mwisi. Hari umunsi umunyu utaza buri mwisi. Ariko muzahura n'akaga. Aya mahoro yose mufise. Ibi byose mujya mukajyaho. Nuko bakishenga bakiri zitaraduka. Ariko hari umunsi rizoduka. Bazi bahagarika umwanya kubera imvura ibitamushirajya mu Yesu nashimwe cyane. Naka kavura kariko karagwa nuko yakwishengero rikiri mu isi kandi atari igisi. Haleluya. Erekana ngo abakristo ni gutari umunyu w'isi kuko rushobora kuryosha isi nawe uri uw'isi uzoryosha isi kuko utari uw'isi. Niba ufite amakenga tora igitabo cy'ubufafanuzi wa Bibiliya. Ufafanuzi wa Bibiliya aha hejuru imbere yanje Asman. Ufafanuzi wa Bibiliya ipaje y'igihumbi n'amajana 56. Mbega Yesu kuvuga ko turi umunyu w'isi yagomba kuvuga iki? Nshaka babandi bakoma amashimugura amatwi mwumvirize. Mwaba ariko bariga batazi n'uwapfuye. Zana ivyanditswe ngaho igihumbi. Igihumbi n'amajana 2. Igihumbi n'amajana 256. Igihumbi n'amajana 256. Ubusobanuro bwo murongo ni bubiri bwo. 56. Haravuga ngo iki? Wanafunzi abigishwa ba Yesu wanaonyesha sifa zilizopo katika 5:1 mpaka 12. Bariki barekana uburanda kuva kuri 5 gushika ku 12. Wanatoa mchango mkubwa katika jamii. Abo
bafananishwa bafise uruhara runini mu kibano bandanya wanafananishwa na chumvi kubera ko bafise uruhara runini mu kibano nico gituma bageranywa n'iki n'umunyu bageranywa n'iki n'umunyu bandanya inayosafisha wa munyu utunganya inahifadhi na kuongeza ladha ya chakula urabika ukaryosha inja nahogezaho Yesu ashimwe cyane nico gituma isi umunsi abatarabisi bayivuyemo akitahira iwabo kuko iwacu ni mwijuru umunsi twatashi iwacu wa munyu ukigira ibyago bizaba bitanguye Yesu ashimwe cyane ibyago bizaba bigize gute bizaba bitanguye kandi abashimye bavuze ngo turi ifumbire y'isi siko yavuze aho mu by'ukuri wa wundi abuze cyatu ry'inka avuga ngo ico gishare cyayo je ukanyita ko ni ifumbire y'isi bisobanura ngo ntuzimbura ntuzorima yafumbire itabonetse haleluya kandi uticwa n'inzara Yesu ashimwe cyane ariko reka twibandanirize Yesu nashimwe cyane avuye aho yavuze ngo mweshagire gusoma Biblia neno la Mungu havuga ngo ahanditse ngo wanadamu ngo kubera ko handi ngo ni ibyaha bya wanadamu none abayisa muri wanadamu birango sababa cyane muri biti Yesu ashimwe cyane ariko aba banadamu bariko baravugwa niba abandi bakiri mwisi navuze Imana nyo yagiye kuyiba nawe yageze ngo yamupagani ariko mu muryango wande kwa Muhammad mu muryango wande ariko ngo barabituriye reka mbaza Muhammad ndagusuzume neza ibintu barabituriye cyane Idrisa yakubeshe twatafutiri ari Juma Mayunga page 1422 ibyo bagiye kubiturira cyane yarabisigajemo cyane byanditswe icyari ko kimeze neza ahubwo nari nzi ko bajya ahantu mu Baroma atakundana ahantu handitse ngo abakristo oya n'abisi baze kuva mu isi bigumiye mu isi bandanya urupapuro rw'igihumbi n'amajana 22 amajana 422 havuga ngo iki haravuga ngo yatubesha ngo Muhammad yarabituriye reka ndamwibariza n'ivyanditswe siku moja mtume ingiye tumwe Muhammad alikuwa ameketi pamoja na maswahaba na baadhi ya makafiri alikuwa nabigishwa biwe alikuwa n'abapadani mara Mwenyezi Mungu akateremsha suratul najmi ajaishurirwa ikigabane cy'inyenyeri cyo muri Qur'ani mtume akaisoma Muhammad achagisoma cya kigabane alipofikia aya ageze ku murongo uvuga ngo iki mbega umemona Lata na Uza na Manata mwingine watatu Imana zatu twavuga ngo mbega wabonye Lata Manata na Uza Imana igira gatatu bandanya shetani akamnongoneza matamko fulani akayasema Muhammad shetani ngo achaza mugutwi kwiwe amwongorera amajambo nugu yibaza ngo ariko arayishurirwa amanuka hepfo afikiri ni sehemu ya wahari yarazi ko ariko arayishurirwa bandanya nayo ni hao ni waungu watukufu Muhammad achavuga ngo abo izo mana zacu zitatu ni Imana nyeranda Lata Manata na Uza bandanya na kwamba maombezi yao bila shaka yanatarajiwa kana masengesho yazo ngo arabereye komeza mtume akaendelea kusoma aya mpaka alipofikia ayatu sijda Muhammad abandanya bivuga gushika haza kubama acagira gute akasujudu acharubama na Waislamu nao wakasujudu pamoja naye mnawaisema charubama imbere ya bya bigirwama na hamwe na Muhammad bigirwama na bingahe bandanya makafiri walipoona kuwa mtume amewasifu masanamu yao kwa sifa ya uungu nao wakaporomoka kusujudu pamoja na Waislamu Muhammad yasanze bigirwama na bingahe bitatu nimba yabituriye ibi yabibitse kubera iki bitatu nimba yabituriye yabibitse kubera iki Yesu ashimwe cyane nimba yabituriye ku musigiti bikora ku iki iganyenyeri n'ukwezi bikora ku iki haleluya acharaburi yo yiruka twatumye Qur'ani 6:41 narinzi ko agira hakosore acaravuga ngo hasubiremo aho hantu hansubiriremo numva umunyenga waho tano umunyenga waho 6:41 sani vyanditswe haya ibi yanaonyesha kwa makafiri wa zama hizo birerekana neza ko makafiri ba kera walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu baba bari mitende mu byake ubushobozi bw'Imana kuliko Waislamu wa zama hizi gusumba Abayisilamu biki gihe bantu ugeze aho nyene aho bukebuke ngo abakafiri ba kera basumba Abayisilamu bajyari bakino gihe Abayisilamu bajyari bakino gihe Abayisilamu bakino gihe amaboko hejuru
wabonye ko atari wabonye ko atari rindira abayisilamu ba kino gihe amaboko hejuru aho sibo reka nonge mpindura ikibazo abakafiri ba kera amaboko hejuru none muri hehe bandanya nani anasema kulikuwa waislamu wa zamani wanaomba misimu abayisilamu b'iki gihe basenga iki imisimu none basaba iki gihe abasaba iki gihe twari kuvuga b'iki gihe basenga iki imisimu bandanya na makaburi nimva na majini ego na mengineyo haleluya ngo saba Korani 8:3 ngo nta muislam abikora wewe turakora ni Kinyarwanda paji amajana 325 turakora ni Kinyarwanda habwa ngo iki amajana 625 navuga ngo habwa ngo iki intumwa yaravuze iti Muhammad yaravuze ngo iki yavuze ngo iki ukubangikana kwishe mu muryango wa Kisilamu suramo ahantu ukubangikanya kwishe mu muryango wa Kisilamu ukubangikanya kwishe mu muryango wa Kisilamu kurisha kurusha ikimonyo cy'umukara obara kunyegeje gusumba ikimonyo cy'umukara iyo kigendera ku rutare rw'umukara iyo kigendera ku ibuye ry'umukara mu mwijima w'ijoro ukabije ugize gute ukabije abayisilamu barabangikanya bagira ngo ndamubeshera Korani 14:6 Korani 12:6 sani vyanditswe Korani 12:6 sani vyanditswe 12:6 havuga ngo iki haravuga ngo iki nawe katika hao ngo benshi muri abo hawamwamini Mwenyezi Mungu ntibizera Imana isipokuwa na kuwa natia ushirikina uretse ko bavanga no kuroga bavuga ngo nabeshengera mu busobanuro bw'uwo murongo nyine aho na haya hapa tunayo ngaho iwacu ku masanganzira birahari japo tunafuata Uislamu ngo naho dukurikira ubwisilamu lakini tunatia ushirikina pia ariko tuvanga no kuroga bavanga no kuroga mutoroga gushika ryari haleluya amen haleluya reka ndamutunganya Yesu nashimwe cyane reka nibandanirize yagiye muri Kosayi 3:17 acagenda muri Yohana 14:14 tani vyanditswe Yohana 14:14 havuga ngo iki harakuvuga ngo iki 14:14 ego icyo musaba mu izina ryanje ego nzogikora kare yavuze ngo twasomye cyane muri Kosayi ngo Paulo ni wabeshera Yesu ngo nakwiye gushimwa ariko reka mbaze Yesu reravyivugire kubona icyo yagombye gende asubiramo muri Yohana 14:14 Yesu aravuga ati abikure mu kanwa kiwe avuga ngo nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nimwagira icyo musaba cyose mu izina ryande rya Yesu bandanya nzogikora Yesu azogira gute azogikora iyo dusaba Yesu arabikora ntabikora acagenda muri Yohana asoma ahantu handitse ngo sigomba gushimwa n'abantu ngo kubera ko mutagira imitima muri mwe ngo mutagira urukundo muri mwe aha mbega abantu batagira urukundo mu mitima ariko Imana Yesu ariko abantu agomba kubamushima ni bande bangaruke muri Bibiliya tora Abaroma 5:5 Abaroma 5:5 mbega abantu Yesu yanga bamushima batagira urukundo muri bo n'abakristo canke n'abayisilamu je nanga ivyanditswe uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwaserutse hose mu mitima yacu namwe muyeraho urukundo rw'Imana rwaserutse mu mitima yacu namwe muyera twahawe twagize gute bandanya nahejeje haleluya amen urukundo rw'Imana rwaserutse mu mitima yacu nubwo mu mitima yacu mu rukundo rw'Imana reka nsuzume Korani mbega Korani abayisilamu bafite urukundo ntabwo bafise Korani 5:51 sani vyanditswe 51 haravuga ngo havuga ngo iki enyi mliamini yaba mu Waislamu mwe msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki banza ugezaho ngo yaba mu Waislamu mwe ntimugahirahira ngo mukunda abakristo n'abayuda turabigisha kwanga abakristo n'abayuda nta rukundo bajya mu mitima yabo ahubwo dufite urukundo abo Yesu agomba kubamushima umara afite ngaho ni sawa Yesu ashimwe cyane haleluya amen yabuze
vy'ibyabona vya Yehova siko yasomye shaka ndabasaba intebe imwe mugende muyishire hajya ivyabona vya Yehova byicare hajya ndabakubitire hamwe mubambere intebe ivyabona vya Yehova ndabakubitire hamwe kwa ufafanuzi wa Biblia katika mazingira na utamaduni wa Kiafrika muri Yohana 1:18 sani vyanditswe Yohana 1:18 havuga ngo iki Yohana 1:18 haravuga ngo havuga ngo iki kuna wengi katika Afrika hari benshi muri Afrika wanaokata ujumbe wa sehemu hii ya maandiko bahaniki igice cy'ivyanditswe ko Yesu ari Imana banuka wanaweza kujiita mashauri ngo abantu bitwa ibyabona vya Yehova bitwa ibyabona vya Yehova bandanya hawa wakili komeza lakini ariko kama ujumbe wao kubera ko inyigisho z'ibyabona vya Yehova hautangazi kwamba Yesu ni Mungu kubera ko batabira ko Yesu ari Imana na bandanya muumbaji wa vitu vyote yani ibintu byose bandanya na msingi pekee ego ambao ndani yake mwanamume au mwanamke bandanya anapokea baraka kutoka kwa Mungu bandanya wanatakiwa kushutumiwa kwa sababu ya kukufuru kwao ikawa tuvyirinde kubera abatupagani muba n'abakafiri muba n'abagano butatu nk'abayisilamu n'umupagani Yesu ashimwe cyane haleluya reka nibandarize rero reka ngaruke kuri Bibiliya mbega biri icyo tubwereke kuri abayisilamu tora icete cya mbere cya Yohana 5:21 ufafanuzi wa Bibiliya 1:46 zani vyanditswe ufafanuzi wa Bibiliya mbega gusenga ibigirwamana Paulo ariko aravuga bisigura iki hasigaye umunota umunyarutse icete cya mbere cya Yohana icete cya mbere cya Yohana nuvuga ni page y'1746 1746 na mirongo ego 1746 1746 havuga ngo iki haravuga ngo iki umishowe umviriza ngo mbere nimeruka kwa mara nyingine ubugira kandi anawaandikia wasomaji wake kama watoto wapendi Yohana bandika nk'abana bato kubera iki Yohana nawe si akisema baranzi habiko baza kuhagaruka umwanya urahetse nimwizira Yesu murakira mukangagiye nomira barindiriye mwami Yesu abampera umugisha haleluya ibintu n'uburyohe ibintu n'amavuta kandi rero tugira twikomereze hama ndiko ndabona hari umenga umutekano ntiwifashe neza uriya muntu barashobora kumudukuriramwo hama umutekano ugakomeza wifashe neza kubera ko mu ntumbero nziza iki gikorane kirazwi neza nta kajagari karimwo n'amahoro menshi iyo uje rero witamwo ntitukurekeramo haleluya nibaza ko ibyigwa byagenze neza mugenzi wanje yatanguye kwemera ngo ni sawa hanyuma tugira tubandanye n'ibibazo mwanya w'ibibazo niwo twinjiyemo kandi ikibazo kirava ngaha hari ikintu dushobora kwibariza bagenzi bacu b'abayisilamu reka nsabe ngwino ngaha ngwino ubaze ikibazo kuri ino meza murabino ndashaka uze ubaze ikibazo ngaha bwana Moses ngwino ubaze ikibazo ngaha kandi ndakunda ngo kiri mu cigwa ndabikunda cyane iminota yawe 3 murakoze reka mbanze meze iyo nyandiko umwigisha wanje ariko aratanga kugira ngo yumvikane neza havuga ngo iki ndio mwishowe ngo mu mpera kwa mara nyingine na waandikie wasomaji wake kenshi yandikiye abasomyi biwe Yohana kama watoto wadogo wapendwa nk'abana bato bakundwa Yohana na wasihi akisema Yohana yarabinginze avuga ati jirindeni nafsi zenu na sanamu ati mwirinde mu mitima yanyu n'ibiki ibigirwamana kubw'ibyo abakristo bavuga ko birinda iki ibigirwamana ariko mu byigwa batanze abayisilamu baje kuturega yuko twebwe abakristo ngo tutave muri ibyo bivugwa mu cyete cy'abaroma watagira tuzagira hane tuzoja ariko mu byo twagiye twigishwa byose ku ruhande rwacu twigishijwe yuko abakristo badasenga ibiki ibigirwamana kandi turanavuga tubyirinde ntitugirene ntitukabisenge
hanyuma twabonye icyo abo bantu barabwirwa mu Baroma parabaki kwari abayisilamu. Ikibazo canje ni iki, n'iminota 3 nkayo mara, ndetse hari umurongo mufise muri Bibiliya werekana neza yuko abakristo basenga ibigirwamana, kuko umurongo mwawubuze. Hari umurongo mufise muza kutwagiriza yuko abakristo basenga ibigirwamana? Sawa. Haleluya. Ndabasabe mugacerere mwumvirize mutekanye mutuje. Hariya mbonye umuntu yikoze ku buhanza ku nkofero nehenze mugenzi wanje mubazo uriya yikoze ngene ngaha ati nibiki? Moses uje ngaha onega Moses waduhaye umurongo abakirisu reka ndere kumubandanya nabiretse mugabo mwari mubanza urinde amasegonda 30 ndayakoreshe nawe yamye yakoresha. Ni kuvuga iki bantu muri ngaha? Ifumbire niki? Yanse kwemera ko ari uwisi aja kwinyegeza mu mwavu. Ibaze kwanka kwemera ko ari uwisi akaja kwinyegeza mu mwavu. Wasilamu inna lillahi, ariko burya bakirisu si bijuju. Ingo yemwe nta murongo yigeza ko azana yuko abakirisu badasenga ibigirwamana. Nigeze atanga umurongo ingo ntibibaze ngo ninkandagira bitabo. Urahawe ikaze. Abantu mucereze ni ishure. Pasiteri wanyu yambajije muciye bugufi ntumwumva inyishu. Sawa? Kugeze mu ndakavuye. Reka manze ndamukosora utuntu yavuze kare amandamwishure. Siseli. Yavuze ati kubera iki dushira inyenyeri n'ukwezi ku musigiti. Aho nabona butarigira abantu musiramu, hemwe muramaze ko ari musiti kwizuba. Eka. Muba mwisi, hari umuntu mwisi. Arabona musiti kwizuba. Eka. Ku musigiti ashobora kwinyenyeri canke iki? Ukwezi. Canke ntibijeko. Kuko si itegeko. Eka. Si sawa? Kandi uguma witwa umuki? Umusigiti. Acabaza ati twabishiriye kwiki? Reka maze ndamubwira icyo Imana ivuga ko hama ndamwishure. Si sawa? Kweli. 4:37 Qur'ani nyene. 4:37 igitabo cyera na Qur'ani nyene kiragira iti. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kw'izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Mu bimenyetso vyiwe. Mu bimenyetso vy'Uhoraho Imana rugira vyose. Nijoro n'umutaga. Kwanza ijoro n'umutaga tubonye bukeye bukira tumenya ko Imana ni nyabushobozi. Ego. N'izuba n'ukwezi iyo riserutse n'ukwezi ukakubona mw'ijoro tubona ko ari ubushobozi bw'iki? Bw'Imana. Ego. Ariko ntimwubamire izuba cyangwa ukwezi. Imana ati mw'abayisilamu mwe nimwihirahire mwubamire izuba canke ukwezi. Ariko ntimwubamire izuba cyangwa ukwezi. Nimumwubamire Allah. Ujya yaremye izuba niki? We yabiremye. Nimwaba mumusenga wenyene mutamubangikanije. Ijya n'ibintu gusa byerekana ubukuru bw'Imana, ariko bisenze wogwa mu muriro. Singaba abantu basenga katika kari ku musaraba. Oya nukuri. Wowe uhenze ujye ukabisenga uruwo mu muriro. Kweli. Reka ramaze Imana kubera iki tubishira ku musigiti ni vyiza canke ni bibi? Itanguriro 1:16 muri Bibiliya yinyarigira iti ngwiki Imana irema ivyaka bibiri. Imana irema ivyaka bingahe? Bibiri. Icyaka kinini kuganza umurango. Ariko zuba riganza iki? Umurango. Niki? Icyaka gitoya cy'umuganza ijoro. Ariko kwezi. Na bene inyenyeri. Imana yashira mu itazano y'ijoro. Yashira hariya hejuru. Kugira ngo vyakirisi. Biganza umurango n'ijoro. Bitandukanye umuco n'umwiza. Irani ibona ko ari vyiza. Takibiri. Baho akijana.
ugashariza umusigiti ubabazwa n'iki? Nakwerekana umusaraba ari mwijuru kw'ikiziga. Oya gusura byagezwe na 2002 yarigira iti ku musaraba umuntu ntiyakora icyaha gikwiriye kumwicisha. wowe ngo murakoze icyaha bakamwica mukamumanika ku giti ukamukubita ku musaraba ukabambako umuvyimba we ntuzurare kuri ico giti. kubera iki? ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene kuko umanitse ku giti ari kwica aba ari ku muvumo w'Imana. murakavuma nikena bavumye ko ari Imana mu Imana yabonyenyeri n'ukwezi ko ari byiza natwe bahise bakabishariza umusigiti n'ibintu byiza Imana ikunda ariko ubisenzerwa mu muriro kuko utahita gusenga Imana yabire umusaraba no kuwushengera ngo ni kivu urumva n'abingira hapu n'imba zabo n'ibivu kuko baja mu kaburi ariko umusaraba Charabazi ikibazo rero akabazo kiwe gafuta acambaza ati ni hehe handitse ko abakristo ari abantu aribo basenga ibigirwa mana. Hemwe siko yavuze? Siko yavuze ga yemwe? Reka nibarize abakristo. Tito 2:13. Tito 2:13. Reka ngoresha inyandiko. Inyandiko iragira iti igira ngo iki? twitege ivyizigiro vy'amahirwe. Bakristo mufashe twitege ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Umukristo yemera iyo nyandiko agira uko. Abakristo mwemera iyo nyandiko duza amaboko. Allahu Akbar. Baraguhevye barakurangije. Oya nawe yase kuduza. Kumbe batahuye yuko usenza Yesu ngo ni Imana ni kigirwa mana. Nabo barahiye bati oya Yesu si Imana. Mote nahejeje. Yahejeje n'ukuri. Burya nakwishu. Abakristo basenga Yesu. Mbere babimenye bavuga twabonye ko ari ikinyoma turabivuyemo. Niteka mitwe. Ibyo niteka. Ivyo ni vy'abarondera umugani mu Yasubiremo abakristo bemera ko Yesu ari Imana ihambaye n'umukiza. Muteze intoki. Duza amaboko. Wabonye? Akbar. Kumbe abakristo basenga nde? Yesu. Abakristo basenga nde? Yesu. Mbega Yesu niko wabigishije Mariko 12:28. 12:28. Muri ya Bibiliya yera. Hazi mu banyabwenge n'ivyanditswe. Haje umuntu mu professeur wacibwe. Yumva babazanya. Amenya ko bishuye neza bamubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri Yesu nirihe? Ibwirizwa ry'imbere muri Yesu nirihe? Yesu amwishura ati iry'imbere niri. Neza cyane. Muri muvemo yemwe mu Yerusalemu Abisirayeli. Nimwumva abantu bo ku masanganzi. Uhoraho Imana yacu. Uhoraho Imana yacu. Niwe uhoraho wenyene. Gezaho. Yesu ati uhoraho Imana yacu. Na Yesu yishitsemo uhoraho Imana yacu. Niwe uhoraho wenyene. Usenze Yesu ni ikigirwa mana. Kuko na Yesu yasenga Imana yacu. Ugakeneye mirongo ndaguha. Kenze. Indwi. Matayo. Kenze. Inasema ngo kuri kw'Imana idapfa baraguhindura basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Nabona Yesu yarapfuye. Siko binyandika mwarimu. Keze seti yarupfa. Inasema mwalimu wangu. Hagira ati mwanjyajyamwe. Yesaya yavuze neza ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Mwanjyajyamwe Yesaya yavuze ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ataba abana banyoresha iminwa yabo. Ubumvise ku minwa bagira ngo bakunda Yesu. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Imitima yanyu inyuma ya Yesu. Basengera ubusa. Kumbe basenga Yesu yabahaye angahe? 0. Kumbe basenga umupaga ni. Kumbe nabona abapaga ni. Basenga Yesu bamusengera 0. Hemu umuntu usarimuka. Oya aradubura. Imuze mu musigiti yakiri kare. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuntu arose 0 yo kwibuka gute kandi yavuze ko ari umwavu. Erega no mwisi ya hasi yavuze ko ari umwavu. Erega nicyo gituma Qur'ani yatubwiye ati ya ayyuhalladhina amanu inama mushrikuna najas umwavu. Yimbo. Hallelujah.
umusomyi muri ko muragira commentaire na mwenyekiti sindabikunda baba. Hanyuma reka twikomereze, nshaka igikorane kiryoshe cyane, sinshaka ko kiza kubishwa n'umusomyi na mwenyekiti, twibandaniriza. Mbega mugenzi wanje Moses, bakwishuye cyangwa ntibakwishuye? Iminota yawe 5 ubambarize niyo kuvuga ko wishuwe canke utishuwe. Ijambo ni gwawe iminota 5. Haleluya! Amen! Wakristo haleluya! Amen! Wasamu takbir! Yesu akbar! Takbir! Yesu akbar! Chinya! Hawasemi hawa. Ndashimye kwenda ku murongo arangirije ko ntaraza mu bindi. Agiye muri Mata 15 kangahe? Indwi. Ku murongo w'indwi. Ngo yuko yavugishijwe neza, yuko abantu bagira bansengera ubusa. Ati avuga ko bamusengera ubusa. Hari abasengera Yesu ubusa namusenga mukuru. Nibiguru ibyo kandi yavugishijwe yari karabwa amajambo y'ubwishe bande Yesaya. Ngo ibicenda 13 Yesaya. Yesu ariko yasema ubugishwa bwavugishijwe. Kandi rero mwarimu yavuze ngo Yesu akaba bamusengera ubusa. Mbego yari kabivuga ni Imana cyane siyo. Haravuga ngo Yesaya 29:13 havuga ngo iki? Umwami Imana aravuga. Umwami Imana aravuga. Atabantu ko bahora baza hafi yanje. Abantu ko bahora baza hafi yawe. Bazanye akanwa kabo gusa. Akanwa kabo gusa. Akanyubahisha iminwa yabo. Akanyubahisha iminwa yabo. Nidari kabwa amajambo Imana. Yesu amaze kudanyaguza cyavuga ngo iki aba bantu bagirane. Akanyubahira uburuza Yesu ni bonde. Iwe Mana. Haleluya. Yadibisha kudatahura. Kumbe walikuwa wanavuga ubutumwa kamenya. Nadatahura. Iyo muri Murongo wari gusoma Tito 2:13 subirayo. Tito 2:13. Tito 2:13. Yakoze. Haravuga ngo Tito 2:13. Turaha umutima w'unywe. Haravuga ngo kandi twitega ibyizigiro by'amahirwe. Twitega ibyizigiro by'amahirwe. Kuzeseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. No kuzeseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Niwe Mana yacu ihambaye n'iki? N'umukiza. Yesu niwe Mana yacu ihambaye n'iki? N'umukiza. Ashaka gucungura abantu. Niwe yaje kubacungura. Niwe Mana yaje kugirango kubacungura. Bakomeye Bazopfira muki mu byaha byabo. Muzoyabona. Hana muvuga asavuga ati mukwiheza kandi ngo kwezi uko dusenga Yesu ngo dusenga iki igishushanyo ubutukuri ukoresheje n'ubwenge bwawe. Yesu ni igishushanyo. Ntazi gushushanya icyo ari cyo. Yesu ni igishushanyo. Ntazi gushushanya icyo ari cyo. Isi ngorane. Ugushushanya bakoresha ikaramu n'ikereyo. Ukavuga ngo Yesu ugahagarara imbere y'abantu ukavuga yuko Yesu ari igishushanyo aho ubugizene uba wihenge. Hanyuma kandi avuye ngaho atagenda mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 2:2 ngo yuko Yesu agizene ngo yamanitswe ku giti ikivume. Wari wasubira gatatu 13 sinani icyatumye utaga n'ujya murongo utagira iki. Yesu yatitaye ikivume ku bwacu. Nibisigira ko Yesu yagizene yavume. Ariko dukoresheje ubwo bwenge bwawe umbiza muri Korani chapa ya 8 urupapuro rwa 558. Haravuga ngo ndiyo amajana 550. Ngo mbegeze ku byumviro byawe. Haravuga ngo uyu munsi ubona ko atanu bayumviriza Muhamadi. Yego turetse ugwaruka ruto rw'insoresore binkewa gusa binkewa. Ati kandi hamwe n'abakene kandi Muhamadi yagizwe umuvumo n'ibitutsi bibi. Kumbe Muhamadi yagizwe iki? Umuvumo. Kumbe bahisemo bakurikira iki? Umuvumwe bakurikira iki? Ikivume. Batabitwa iki? Abatabitwa iki? Ibivume bakurikira iki? Ikivume. Hacuma kandi abana ku musaraba abikora bambere 18. Kandi bambere 18. Haravuga ngo hanyuma kandi soma mwananze ko kwijaba ry'umusaraba kubahona ari iki? Ari ubupfu. Ariko kwitwaga bakizwa n'ubushobozi
nka Yesu amazina y'abantu yego bamaze kwizera aravuga ngo 5 haravuga hakika Mwenyezi Mungu wamutukuli mana Allah na malaika wake wanamsalia Muhammadi nyamba haralima nani musenga isenga Muhammadi kuyihe mana kandi yo mana yaba ariyo mana amashi menshi kumwigisha Haleluya. Nagira nsabe nyakubahwa mwenyekiti mugenzi wanje ambwire ko bemeye canke hari ikindi babaza himba kihari bakibaze canke bemeye. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Burya rivyo abakirisi biratanguye gutahurika. Yego. Biragiye ku mugaragaro. Ushinga bitanguye kuja ku mugaragaro. Ujye yavuze ko ahiga ibyabona bya Yehova imbere ibyabona bya Yehova n'abakirisi ngo baze hajya bahonde. Burya nabo barakumva. Niba ushaka intambara z'abakirisi nukuri ko Imana burya nabo wabiswa abakafiri. Bazotegura bamutumire. Werinde bazotegura bagutumire. Ibyo uvuga byose tuba twabyumvishije. Wavuze yuko ibyabona ngo bize ngaho bihonde mugabo utegura ahandi atari abari bizobahondera. Neko nawe bavuga kuri umukafiri bizoherera. Mwari ngo wibarize ikibazo. Yingo ngo twigire. Abantu rero mugabanye amajambo 2023 abaroma biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa n'ivy'ibikuruka n'ivy'ibigenza amagurane n'ivy'ibikwega inda hasi tuza 9:5 abaroma 9:5 inyandikira giriti bafise basogokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ari hejuru iya vyose niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira amen. Ikibazo canje gihagaze aha icandiko kivuga giti biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba bagasenga ibisa n'umuntu apfa. Yari umuntu yoba yarapfuye yoba ari we Mana nk'uko icandiko kivuga musenga 55 Qur'ani yavuze ati Muhammadi yagizwe umuvumo. Mbega ni bande babivuga ivyo? Ni Imana, ni Muhammadi, n'abasangangendo wa Muhammadi ni bande? Fari haraka musomo. Inasema hivi. Naam. Na makafiri wa Maka abahakanyi b'Imaka wamenasihiwa hivi ati babwiwe guca angalieni mwisho wa umma zilizoangamizwa ati nimurabe irungangwe bw'abantu bahonejwe zama za kale. Naam. Tokana na mfungo yake shuka chini sasa hapo kule leo ati no musi leo. Naam. Mnaona kuwa mnaona kuwa hamna anayemsikiliza Muhammad. Ati uno musi babona ko atabakurikiye Muhammad turetse abana n'abandi abo n'abakafiri bahehe b'Imaka. Jameni abana b'Islamu n'abakafiri biganya abakafiri Maka akavuga ko Muhammad yapfumwe bahisa mu dufise ingorane wapi? Ni wa mukafiri nyina kivuga bya bindi nk'aba bakafiri b'Imaka. Urumva si Imana sinde si Muhammad. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zanu murongo Imana ivuge Muhammad waravumwe nayo kabivuga wewe rero kuri umuhakanyi nawe reka rero tubandane. Yewe nibaza ikibazo cyumvikanye mwenyekiti nta ngorane. Haleluya. Gira mbanze nkosore mugenzi wanje ntubibugwango hagati y'abantu n'abandi we mwenyekiti
ibyo ndiko ndavuga ndaza bicaye kurya ntebe barabizi ibyo ndiko ndavuga jewe ngaha ntubibugwanko hagati yanje cyangwa hagati yacu n'abandi ngo muzofatana muzogira gute w'ibyo ntibikuraba aho akazi kawe kurikirana umwigisha wawe umuzane ngaha. Murakoze turashimye reka ncomera no kumuhagarikiza nyene kuko umenga arakunda kuvuga ariko ikibazo afise avugira hari nk'inanga uwo mikrofone hagarara nkaja mbere nkavuga nyamba mbese mute murabe kikora kizohera adahuye ngaha avugira hajanye uhunyere bose kubw'ivyo umwigisha avuga ko Adamu na Eva arabaki ari abapagani igitabo yasomye nico cyavuye ko abateme arabaki abapagani kubera batizera nde Yesu parima n'abayisilamu ntizera ko Yesu arima kubera kwizera kumwe so bituma butatu nabone mu hagati y'abatenga tubafashize hamwe n'abayisilamu basi hanyuma ikindi kandi kubyakira Muhammadi ko yagizwe umutungo sitwa turiko turabivuga n'amajambo yanditswe hehe muri Qur'ani kandi muvuga mu Qur'ani n'amajambo yanditswe kuri kwa Allah hapo tubatangazwa rero n'ukuntu muca muhindukira mukavuga muti ayo majambo n'abapagani bagizene bagize kumba muri Qur'ani n'amajambo y'abapagani bavuze Imana kandi ikigwa cyejo kirarangizwa nakigisha ubwenga kwata ikibazo abagize mu gihe mwara marimwe 2023 hasoma aho hamwe mwananze Abaroma 2023 ndio haravuga ngo ku murongo wa 2023 haravuga ngo 2023 icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa agwenga segende mu Roma kangahe 9 naho nyene hasome Abaroma 9:5 ndio haravuga ngo bafite basogokuruza babandi Kristo kumubiri yamuze muri bo niba Mana yacu hejuru ya byose gushimira bidashira amen ubambanga ubufagirwe ko amaze gutera ko Yesu aboneka mu buryo bungahe ari uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'umwemu basi aho ndagushimiye rero wabanyikana n'ubuguti rero mbega Yesu tumusenga nk'Imana ihoraho cyangwa tumusenga nk'umuntu yapfuye Imana yapfuye kubw'icyo Yesu nibataba n'Imana icyaricyo Bibiri vuga yuko Yohana 4:24 Imana ari impemu nyamba rero Imana ari impemu mbega Yesu yishwe mu mpemu cyane icyapfuye n'umubiri Petero wa mbere 3:18 Petero wa mbere 3:18 andika 3:18 ngo nawe warutse haravuga ngo yishwe umubiri hera ku murongo neza 3:18 kuko na Kristo yababajwe rimwe aho kw'ivyaha ahorwa ibyaha umugorotsi yababarijwe kugabitanya kugira ngo dushikirize Imana umva hangene havuga yishwe umubiri ariko yahinduwe mu buzima mu buryo bw'impuhwe haleluya kubw'ibyo Yesu ntiyapfuye nk'Imana yapfuye nk'umuntu kuko yishwe umubiri inama y'arushitsi bitangura ubunyene aho namaze kukwica kandi nakurangize kabisa ego tuza guhamba ibujumbura ikiganiro kizohera cyo nyene kubw'icyo rero ndagarutse kubabanzirize ngaha yaje mitangura 16 ngo Imana rero ibyaka bibiri ukwezi n'inyenyeri ibishira hariya hejuru ngo Imana ibona ko ari byiza Imana ibonye ko ari byiza ngo n'abacyabishira he kumusigita inyenyeri n'izuba nuko bashira he kumusigita kandi Imana yaragizane yarabikije gushyira mu byagezwe 4:19 gushyira mu byagezwe 4:19 kuko bakoze ibyo Imana yabukije yagavuga ko mubifata mukabishyira ku musigiti na bugingo n'ubu akaba ariho bikora iki 4:19 haravuga ngo kandi mwiyubare kugira ngo nimwararama mukaraba mw'ijuru mukabona izuba n'ukwezi
igihe kimwe Muhamadi yari yateranye ari kumwe n'abigishwa biwe hamwe n'abapagani Imana imuzana ikigabane cy'inyenyeri Muhamadi agisubiramo ageze ahantu bavuga ngo mbega mwabonye ya mana Lata na Manata na Uza agira gatatu Imana zingahe zitatu twazibonye umusigiti shetani acagenda mu gutwi kwa Muhamadi aramwongerera utujambo Muhamadi acayiraza mwariko yishurirwa ageze aho yubama imbere ya Abigirwamana acarubama n'abayisilamu nabo baca barubama abapagani babonye ko Muhamadi asenze imana zabo n'abayisilamu bakazisenga nabo baca barubama hamwe n'abayisilamu Muhamadi yasenga iki ibigirwamana Lata na Uza na Manata batapata izuba inyenyeri n'ukwezi bashira umusigiti kuna bose muri kino gihe basenga iki Lata Manata n'abapagani bagasenga iki Lata Manata abantu bakora ariko aratera akama byati byo biri mukabipfiramwo muzoja hehe mu muriro ni mu bihebe 2023 Qur'ani 2023 ndagenda gushupa n'ibindi mutari muzi haravuga ngo 2005 abakristo nta mukristo kw'isi nzima asenga ibishushanyo asenga ibigirwamana bisengwa n'abaki n'abayisilamu nico gituma biri no ku musigiti haravuga ngo yenda kusigura kubera umwanya 2005 ati abarabu kubera ubupfu bwabo b'abayisilamu bahora babona basenga ibigirwamana byinshi bitandukanye ico abonye cyose cyiza baragisenga n'ibenyi n'igitumbura kimeze neza Visi penyi muchamo gumu. Oya nawe tekereza abantu. Yakubaho. Ngani polisi. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, akaba je kwemera yuko Yesu yapfuye arazuka kandi amusenga mwari megera ha ugira uravyihakana geme byafashwe ngaho muri kamera Naam, assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahije gusaba muri Qur'ani yerekana yuko abarabu imbere yuko hazi n'umwa Imana Muhammadin sallallahu kubigisha ko basenga ibigirwa mana nibeni bararise nga amaze kuza barabihe ba uhezagirwe nimwe ibiri na kabiri abaroma jameni mumvirize neza murabe ibipfu icyo cyandiko cyavuze n'abanyabwenge cyavuze soma iyo inyandikira giti naam biyisa abanyabwenge bacika ibipfu jameni mwababonye bahagaze ngaha biyita ko ari incabwenge zizi gusobanura ivyandiko ariko nimurabe ingene ari bipfu icyubahiro cy'Imana idapfa icyubahiro cy'Imana itagira iki idapfa ni ukuvuga yuko wewe icyubahiro cy'Imana ngo ntigira iki yipfa acavuga ngo barasenga Yesu ngo yarapfuye kumbe n'ibipfu biyise abanyabwenge kumbe n'ibipfu ntiyari yamenye yuko ngaha yatezwe ntiyari yabonye yuko icyandiko kivuga giti icyubahiro cy'Imana idapfa aca yahaguruka ngavuga ngo Yesu yarapfuye abacize igipfu yiyita ngo ni incabwenge kumbe n'igipfu endelea biyisa abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa tuza ngo baragikara basenge ibishushanyo bisa n'umuntu agira iki apfa mbega twibari Yesu we Yesu uri umuntu uri umuntu 8:40 Yohana Yesu agira iti ariko none jewe Yesu murondera ingene mwonyica umuntu umuntu nababari iby'ukuri
ivy'ukuri ivyo numvise kumana Yesu avuga ngo numu arico cyacyubahiro c'Imana bakaba bagasenga kumbe bise abanyabwenge kumbe nibi twariko tuganira nibi twari tuzi ngo ni incabwe mbega Yesu wewe uremera ko hari Imana? Yohana 20:17 na Yesu avuga ati Imana irahari. Yohana inyandiko iragira iti muyumvirize neza mfana haraka hagira ati Yesu aramubwira ati ntunkoreko Yesu abwira Mariya ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data ariko genda kwa bene data babarira uti agira duge kwa se ati Yesu abwira ati genda ubwire bene data Yesu afise bene se atagiragire kwa se ari we so Yesu ngo ni we so yabwira kumana yiwe ariyo mana yanyu. Imana ya Yesu ngo niyo mana yacu, nico gituma basenga Yesu ari ni umunyabwenge. Acabaza akabazo ka mbere ahere ngaha ngo mbega ngo twereke muri Bibiliya ahantu abakristo ngo basenga amasanamu. Bibiliya ya uzima tere urupapuro rwa 445 inasema hivi siku hizi atumina Misrero ibada za sanamu mwumvirize w'abasenga ibigomati ugusenga amasanamu zinavyodhihirisha ati biriyerekana katika namna mbalimbali mu buryo butandukanye, yanajitokeza waziwazi ati biriyerekana neza katika dini za uongo, ati mu madini y'ububeshi ya duniani cyangwa ku isi kwa uchawi, idini z'ububeshi ishaka kuabudu mashetani ngo byerekana mu kurozi na aina nyingi amashetani na aina nyingi za siri. Ati ni mu bindi bintu by'ibanga yanapatikana popote katika pale ambapo fanya haraka msomaji, wanaume na wanawake wamejichanganya. Inatokea katika kanisa kama masenge kumbe ya masanamu kwa kuroga vyose ngo ni mu masenge bigisa abanyabwenge none bacitse basenga umuntu bakareka mwabipfumwe mugaruke ku Mana musenga Imana n'ubwenge muronke ubugingo budashira. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar.